hari umuntu avuga ko akomoka mu gihugu ca Tanzania yafatanywe ikiro c'ibiyayuramutwe vyitwa kokayine, aho akaba yari yabimize mu nda. Nabo abantu babiri b'abarundi barafashwe bambaye impuzu za gisirikare na gipolisi. Uwundi muntu umwe nawe akaba yarapfuye arashwe n'abapolisi mu Gatumba, akaba yari mu mugwi w'abandi bantu bagira bibe amafaranga ashika ku 1,500 c'amadolari y'abanyamerika. Ibi vyose rero tukabikesha umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano umushingantahe Pierre Nkurikiye. Kurikira. Itariki 2 z'ukwezi kw'indwi ku kibuga mpuzamakungu citiriwe Nyiricubahiro Ndadaye Melchior ca Bujumbura harafatiwe umuntu afise urupapuro rw'inzira w'igihugu ca Tanzania, urupapuro rw'inzira AB 924296. Uwo rero akaba yafashwe afise mu nda yiwe, uwo mugabo rero akaba yafashwe afise mu nda yiwe ibiyayuramutwe bita kokayine. Wewe avuga ko mu nda yiwe hariyo ikiro c'ivyo biyayuramutwe, mugabo ivyo amaze gushira habona hanze ko no bari agenda arasohora udutu muraza kumubona n'utwo dutamaze gusohora, amaze gusohora dushika kuri 41 kw'ico kiyayuramutwe. Rero uyo muntu hamwe ivyo avuga koko coba ari ikiro kimwe, ikiro kimwe kigurwa 50,000 vy'amadolari y'abanyamerika. Mu kuvuga ko hamwe ivyo avuga vyo bari vyo coba koko ari ikiro kimwe gusa, yoba yaratwaye ibintu bifise agaciro k'amadolari 50,000 vy'amafaranga y'abanyamerika. Uwo rero ashitse ngaho ku kibuga c'indege, abajije umutekano bakoresheje ubuhinga bwabo barabonye yuko ari umuntu ashobora kuba ari inkozi z'ikibi, ashobora kuba afise ibintu muri we, hanyuma baramufata kandi basanze koko ari vyo yari abifise. Uwo rero yaramaze imisi 5 ngaha mu gihugu c'u Burundi, yavuye mu gihugu ca Afrika y'Epfo araza ngaha mu Burundi ashika mu hotel, yavuye hari ataca afise mu nda. Hanyuma ashitse ino ngaha mu hotel avuga yuko hariho umugore ari we yabimushiriyemo, urumva arakura impuzu agahena, hanyuma bakabicisha hari inyuma bakarokagiza bikinjirayo. Avuga rero yuko uwo mugore yabimushiriyemo ntiyashoboye gufatwa, ariko araronderwa n'abajije umutekano. Akaba rero iyo bikunda, iyo abajije umutekano bo ku kibuga c'indege abapolisi batahabera amaso ngo bamufate, yariko yerekeza muri Afrika yo hepfo. Uwo akavuga yuko ngo ari umukozi, iyo yari yaje avurumva ariko yerekeza yaje ava, uwo avuga ko ngo ari umukozi washikanye bari guca bamuhereza 1,000 c'amadolari. Harara amatohoza ariko arabandanya kugira ngo abo bakorana bose, duhereye kuri uwo mugore avuga yuko yamugiriye ivyo yabimwinjijemo, abo bakorana bose n'abari kumwakira ko ari guca muri Addis Abeba muri Ethiopia, kugira ngo abo abantu bose bakorana muri uwo mugwi, murazi ko ivyo bintu umuntu badashobora kubikora ari umwe, uba ari umugwi, bose barondegwe hanyuma bafatwa bashikirizwe ubutungane, kandi turazi ko bazofatwa. Aba bantu babiri mweje kubona nubwo bambaye impuzu, umwe z'igipolisi uwundi z'igisirikare, nta numwe ari umusirikare cyangwa ari umupolisi. Abantu bafashwe bafatirwa ngaho mu gisagara ca Bujumbura. Uyu mufasoni mubona yambaye impuzu z'igisirikare yafashwe ku munsi wa mbere yafashwe ku munsi wa mbere itariki 1 y'ukwezi kw'indwi, afatirwa mu Ngagara yambaye gutyo nyene. Hanyuma uyu nawe yambaye impuzu z'igipolisi yafashwe ku munsi w'ejo itariki 3 z'ukwezi kw'indwi, afatirwa mu Bwiza yambaye gutyo nyene. Uyu yafashwe yambaye impuzu z'igipolisi, nabonye ko yari afise n'icupa kirimwo ibintu womenga ni inzoga y'urwagwa, mugabo turibaza yuko hoba harimwo imiti imwe isinziriza, kuko
niyo yari agomba guha abapolisi kugira ngo basinzire batubwenge hanyuma ace yiba ko yafatiwe hafi y'ahari akazu kamwe bavunjirizamo amafaranga ngaha mu Bwiza. Kuri urya mupfasoni yafashwe ameze gutyo nyene, ntawuzi ico yashaka gukora, ariko amatohoza ariko araba kugira ngo turabe icabagenza bano bantu. Shaka rero kumenyesha kwibutsa abarundi yuko ibikoresho by'abajeje umutekano baba abasirikare cyangwa abapolisi, byaba impuzu, ibirato, inkofero n'ibindi birekuriwe abo bonyene. Nta wundi muntu n'umwe rero afise uburenganzira bwo gushobora kuba abifise cyangwa gushobora kubikoresha, kuko akenshi iyo birigiye mu minwe z'abandi bantu atari abo bazi ibanga ryabyo baca babikoresha mu guhungabanya umutekano. Rero dusaba abarundi bose dusanzwe dufashanya muri ca gipolisi cegereye abanyagihugu muri ya migwi urikiyemwo na bose y'umutekano ko bohabera amagabo bakaraba neza abapolisi cyangwa abasirikare ko basanzwe babazi barabana, uwo wese babonye biketse yuko yoba atari umupolisi koko w'ukuri cyangwa umusirikare koko w'ukuri acabwira abajeje umutekano kugira bamufate hanyuma bamukorere idosiye, kuko uwo abari inkozi y'ikibi nta n'iyindi ntumbero yoba afitiye ivyo bikoresho by'abo bantu atari uko abashaka kuja kubikoresha mu guhungabanya umutekano, mu gukora ivyaha kugira ngo aca abeshera abo muri izo nzego ngo nibo bakoze ivyo. Kandi ivyo mwaragiye murabibonaho inkozi z'ikibi zagiye ziriyambika ivyo bikoresho zigakoresha zigenda ziratwara n'ivyo bikoresho biba bifiswe n'abo bantu, amaze zikagenda zigakora ibara. Mwebwe abamenyesha amakuru abaza abantu bagashaka babwira ngo twabonye yari yambaye impuzu z'igipolisi. Mbega nk'uyu nk'akaro nk'uyu mupolisi aravuga yuko izo mpuzu yazihawe n'umupolisi, mubona yuko kubona ibikoresho by'abapolisi bishobora mu banyagihugu basanzwe ko bavuga ico hoba hari nko gusamba dufate ko bene ibyo bikoresho bobo ntakagoye ngo bavunire. Ivyo nivyo yavugiye ngaha nta kuri kurimo. Abapolisi bacu turazi ko abapolisi b'umutima n'abasirikare b'umutima ntawoshobora azi neza ibanga ajejwe rijanye n'ivyo biba ryatumye abafise ivyo bikoresho, ntawoshobora kubahuka babihereza umuntu atazi niyo bituma utwo ivyo bintu atazi iryo banga. Leta yagoretse inzu wabo nayo nawe Imana iramura Jamali Muramvya Muramvya hanyuma nawe Muyinga 30 Leticia tuyisabe imyaka 30 nawe Leta yagoretse inzu wabo nayo nawe ufite imyaka ingahe? 35. Kuri hoteli kuko wari wambaye izo mpuzu z'igisirikare wazikuye. Ndacyakubwira aho kuri hoteli Star nari mvuye kudandaza utuboga ko je nta numwe ntunze umviriza ishura ku bibazo niko ndakubaza. Izi nazo niyo nazikuye mu gisoda kuko niyo nariko ndasoroma imboga ndazitora ahantu mu mwavu bazitaye, hanyuma ndagenda ndasaba isabune kubera ndarako murango kwa Siyoni, ndagenda ndazimisura, hanyuma ndamite kuzimisura mbona akazuba karatuzirumye tije nazo nambara no musi nzozambara ejo ku mugoroba, ahubwo umenga nari naborewe sinzi ukuntu nacenda zambara mu musi tumusi ni ku musi mukuru nta numwe afata nanje basi ndi kwidefire nk'abandi. None kubera ko wambaye impuzu z'igipolisi utari umupolisi washaka gukora iki? gusa nabi nari nashaka gusa ndahatembereye abo twaratubana kuri fase ngenda mitanda baramutse aba barambaza atako nakagufise tiyego abaposte ngene twaratubana kuri fase takana nakagufise tiyego niho baca bambaza ati nkekana ko no bararinzanye kugira ngo ndabagirire nabi ngo ndakabakamwe ngo baca bagira ingorane nandi ho nabi je yari jinzanye. Wazikuye izo mpuzu z'igipolisi? Izi no mu ndingozi no mu polisi yari yazimpaye ngo ndazambare imanutse ino kuri ibintu nyene namanukanye n'imodoka ya defile nje kugurisha ka mashini kanje Uzambare nkanje wari yaziguhaye umupolisi yitwa iki? uwo umupolisi yaciye aduga ingozi bambe yaciye aduga igitega aca mu izina yitwa izina giyo Nduwimana Gerard afise ipetiri ni mwaje mutoya ni mutoya akorera ubu ngo bamwe muri igitega.
iki zibiri nyene z'ukwezi kw'indwi hirya y'ejo hariya kw'ibarabara rya mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura kw'ibarabara rija muri Kongo hafi y'ikiraro nyene ugirishije muri Kongo harabaye ubusuma aho abagabo babiri b'abakongomani bari mu modoka ivuye ngaho i Bujumbura iterija muri Kongo bafise n'amafaranga menshi kuri bo angana n'umuriyoni n'igice c'amadolari y'abanyamerika bategwa n'abasuma bitwaje inkoho bashika kuri batatu bari bafise inkoho zinini bita Kalashnikov hamwe n'inkoho ntoya bita pistol. Abo rero bamaze kubatera abajije umutekano igipolisi caciye kibimenya yuko abo bantu bariko barambugwa gica kiragenda gutabara niho cashobora kurasa umwe muri izo nkozi z'ikibi acarapfa uwo yari afise inkoho ntoya yitwa pistole iyo nkoho igipolisi gica kirayifata hanyuma uwo wundi nawe yari afise inkoho niniya yitwa Kalashnikov ntiyashoboye gufatwa abo babiri barashoboye guhunga umwe yaciye akura n'ingoga izo mpuzu z'igipolisi yari yambaye acarahunga ariko iyo nkoho yindi nini yabari bafise barayicaye nawe nyene yarafashwe n'igipolisi baca ngaha baca babibereka. Rero amatohoza amaze gukogwa abo babiri bene kwibwa abakongomani babiri bavuze bati twe turabakozi badutwaye amafaranga muri Kongo ati twayahawe ni banki yitwa ngaha iyo ngaha i Bujumbura yitwa Interbank Burundi ya murayizi hanyuma rero ati tuyashitwaye muri Kongo ati hariho ibanke muri Kongo bikorana ntawuzi ko aragashure k'iyo banki yino ati rero twe tuyatwaye amatohoza rero ariko arabandanya kuko ivy'amafaranga birimo amakenga cyane. Bwa mbere hoho ico twabanza kumenyesha nuko agifatwa nyene amafaranga yashikirizwa ibanki nkuru y'igihugu yo ngaha mu Burundi.